Ndongeye kubaramutsa cutsi namwe bakunzi biganira kuca kuri STV. Murahawe kandi nikaze ryinshi cyane kuri STV televiziyo yacu. Dufise byinshi dukora kugira namwe amaso yanyu yagire ivyo yaraba. Turigishanya tugahanurana twenzana cyangwa tukiryohera muri rusange ngo gutwenga ni kimwe mu bintu vyiza mu buzima bw'umuntu. Nawe urabikunda mbega hari ibikuryohera? Turaja muri commentaire ikintu kiryoheye kugira ugaragaze ibiba vyakuryoheye. Niyo kandi ubonye utunenge ntutinye kubivuga turiho kugira tubirabe kandi bidufashe mu kazi kacu ka misi yose. Call me MC Andy, Mr Solution, Mr Emotion. Nkorera STV ndi umwana wa STV. Nkuko mubizi rero utuvumburo rimwe na rimwe ndadukora. Ikiganiro giheruka mwarakibonye abahungu babiri bari muri Elmix TV bakina comedy bavuga yuko ari aba boss ari biki nanje murazi yuko umuntu yiyemera sikirenga turagwanyana cyane cyamvuga ati nzorondera ivyo bakora ndabimenye kugira ngo tumenye mbega ubwo boss buvahe reka rero tubereke ivyatuzanye sindabivuze ubu ariko muraza kubibona we nkurikira gusa ariko ico ndabimenyesha nuko ari umuvumburo nta kintu tuza gukora mu gusaba umukameraman adukurikira inyuma tugende pa imwe aho twumvise bari nivyo bariko barakora kuko tutaramenya ko ari ukuri ntituravyemeza gumana natwe rero kuri uyu muvumburo uyu munsi batubwiye ko bari muri ibi bice mbega bariko bakora iki ushaka kubimenya Shirayo. Baba, fresh. Oya mani si vyiza. Mu ndero y'ikirundi umuntu nubwo wowe ugomba kumukubita ni vyiza ko banza kumuramutsa. Vyiza mani aha turi ku kazi sivyo. Aho wari kwanza ugaterefone umuntu kamubwira kuje ko nta telefone nkifise muhungu. Oya si vyiza. Mani je sindabikunda sivyo. Sindabikunda. Sawa ariko. Oya banzu rindi genda. Aha turi ku kazi. Ko nkoresha telefone ntaco bikora. Nivyo kuri static. None telefone uyikoresha nkande? Nashase nyene ndabahabure hari ikintu uriya nibiki. Mani wabonye? Shaka ugumire hiyi. Kwa kwiyemera kwanyu mwimbama wese. Ngo muraba boss. Oya mani mviriza. Turabizi yuko batuzi nk'abastari. Batuzi nk'ivyamama. Uriko uraza uciye dukamera ngana n'isoni. Amamare wemera n'ivyo ukora ntibiguha amahera ni kubuntu. Oya si vyiza. Umviriza ama. Sanwe ariko kazi ka misi yose mukora. Basi duhane rendezvous basi twahinduye style. Ntaco cha twihana mu nyuma ikiganiro giheze. Oya iki kiganiro ntacyo ushaka iki ntacyo ushaka. Ariko rero wowe uri umustar uravyemera. Ya. None umustar bamuvumbura aho bamubona. Oya nawe urasarishije randi ruvugisha ukuri. Ndiko nkoresha telefone mufise ubwoba. Iyo telefone none basi mubwira izimye ba. Oya telefone nivyo gushira kuri stati gusa. Mufise ubwoba bwiki. Ona nenda kubaza ikintu kimwe. Aho imetero imwe muhembwa nga. Mana mviriza. Uriko uratwinjirira. Uriko uratwinjirira. None kandi mugeze mbare kweri. Aya rama metero nga. Hapo mavangwayo n'ibizunguzungu.
man bwawe ni murabakozi kweli ye ariko reje nshaka kumenya kujya kwiyemera kwanyu kose niko kazi musanzwe mukora kanyene tu none ndakubaza wewe uvuga ko ariyo telefone iko akoresha gusa ana kamera ihara oya ntayo yobaja he nite je wabonye hari undi twazananye je ndashobora gukwikorera ibintu byo kwiryohera je nkishira kuri stat bigaherera ngaha kandi zo tubana ngo mudushire ku makuru ma stat we Yakobo vayo mani vayo mani mugibe ibintu ukoze sivyo naga telefone uja tubushira ku ma stat ntugire mani zimya basizimye zibora ntacyo basizimya ayizimye aregistra we aregistra wamaze ko aregistra okay yizimye nta zimye obika mu mufuko natwiyagire bisanzwe reka kudufata nabi yandi cyensi kwanza jerega ndakwemera oya kunyemera mani wadusanga abantu ugwegera inora oya nta kibazo mani ariko uradutunguye mani turiko turakora akazi ni ukibibona iwanje akora mubwirera andi twe basi turaza kugutelefona basi sivyo turagutelefona reka ndababaza tubiri cyangwa tatu cengera muraza ku telefone kaca ndabifuta munyishuye neza ariko cyangwa mu mpama yera ndabifute je nta burofu nkorera ubuntu oya nukuri kweri icambere we nawe usanzwe ubizi no uciza ngaha ibibona je ndababaza ibibazo bitatu mukabinyishura neza je nzoca ndabifuta ikibazo ca mbere twagiye kwanza ni bine bibiri icambere niko kazi musanzwe mukora ka misi yose basi biziyo nzagusarisha nza kubiposta oya sinza kubiposta ntaco mumbwire gusa mbantu nyishure wewe niko kazi musanzwe mukora wewe birakura nibwo bwabo boss bamwiyemera ko oya none wewe birakura umviriza ariko arabikubeshutse je sindi umusuma kandi andi utanguye kumbwira ko ndi umusuma ubu nyene noca ntanga miliyoni 2 vraiment bakagukura ngaha baguteruye miliyoni 2 z'iminoti zingahe za 10 oya ibyo ntibikura itako ubereke kuri umunyamuji bereke itako ubereke kuzikunyonga none kugira nsinze gusarisha municore basi bijya bitwafasha ubwa mbere sinzo bigire je naye mani we nimba ushaka ko tugucorera turagucorera ariko ibintu nk'ibintu bikore we turaza kuvugana twabakubwiye mu kuduhemba bapima amahera ku munzani za 10 bakaduhereza tugashira mu mufuko amahera apimwa ku munzani agakwira muri uwo mufuko mbe ya telefone iri oya we nakubwiye telefone yanje ngiyo urafise telefone umugore wawe rero nta telefone afise nene burya woronka miliyoni 2 ukaba ata telefone ufise no banakora muri remix ubifute man urabona ko muhora mwiyemera kandi ubuzima ukora ataribwo oya manu akazi nakazi sivyo akazi nakazi bijya tuba turimwo nakazi nibi nakazi urumva rero bisize hamwe ucu usanga mu mufuko ewana kama star ucuba umustar bazo uheruka ko mwari mwacafuye imeza muri ko muranwa n'abadada genda mu boss 100 saba mfuko ufite ikiganiro okay sa rero bihere sheri ntuzotinye nitwamuvumbura ego nta kibazo twe ntiduhushe je banyita Mr Solution bisubiremo kwa ibyo bya Mr Solution je ntavyondo sheri nabonye no muhunga ashaka kukuresha we ngoma ndakujabukana uje hanze agomba je Tanzania we nakubonye we ntakeza kakurimwe mama yangu ariko ntuzotinye kuvuga ko uri umuboss gihe kimwe ndi umuboss kubera sheri ngoma ndamujabukane hanze azarandungikira note akurukira umutwe muri Arabi yagomba je muri Americano ya tesa amahera arabi yo muyakura mwe mugaca muja kuyononera mu bintu by'abakobwa ariko yose azayitwa amahera yose azayitwa amahera nubwo tutari iyo tudakora mwibi hajya ntitwari kuduza imeza ego vraiment none kubera ki mudakunda akazi mukora mukemera twe dukora akazi kandi niko kadutunga mani je ndakemera ijana kwijana kazi nakazi sivyo nawe nimba ufise iyo toilette tuzoza tuyimbe fresh ukemera nimba rero kemera mutumunyemerere nzo biposting oya mane wowe usarishije mane no muvyeme iyumvire nk'aba badada wa musi wasanze turi kumwe urumva none baciye babonaga hayi mane erega nawe uri umusore nawe arabitse ndababaza ikintu kimwe urazi ko je ndi umwana wabye ka je ndi umutawune ndatahura ibintu natwe gari utuntu dukora turekareka gusarisha urumva muhe mu mpanga ndareke ko biposting mane basi wewe tugucyorere ibihumbi 10 basi ucubipfuta byose mu mpeveni jewe igitoro cyo nyenda kigura ngaho reka kudubwira nshiki yino nibahita mu bunyabunyegera imba ari mu nyabunyegera reka kudufata nabi basi mu 15 turagushira ko 2000 12000 rega natwe 10 cameraman cyana mu ibihumbi 4 je cyintwara ibihumbi cameraman arimo oya wa undi yabifata none abipostinze naho ari telefone kudufata nabi
andi nukuri vraiment ukoze ibintu bitari vyiza kabisa cameraman yaje yabifatishije telefone abanye metero zitatu we emera ayo mahera we ucugende cubifita byose amace bigira twibandaniriza akazi ariko rero ntimuzosubire kuza muri yemera mbona murabona ko jewe nataho nto bakura ujya nivyo mwe muzi ko umuntu atoshika mu bunyabunyegeri nimba ari mu nyabunyegeri none kwanza wahabwiwe nande okay sawa abagabo b'abanyarusaku tubahinyuze wabibwiwe nande utangiye kumpinyuza ndayaheba amahera ndabiposti oya basi reka twumvikane basi sorry mbabarira ariko rero uwo muntu w'umugabo umugabo niyo mpamvu ushaka amahera sawa reka je nigira ariko ibintu byo kuza muri yemera wapi we po wawe ni wigira ari muzokwemera muzoba fier muzobe muryohererwa ivyo mukora bibatunze twe nimbu turabiryohererwa ariko sinona asigaye muzova mvuga ngo no kuri Remix TV ntimuharyoherewe hajya naha hambere twareka ko naha hambere niho muronka amafaranga naha hambere tuhavuge mu kiganiro apana muga gucuza utunguye umuntu washaka mwari gutara style muri aka kazi andi tuvugishanye ukuri wowe uri kuradusega amahera kandi ayo mahera ava ngaha sivyo none kubera kuri basi ugira ncunguze umwanya ntimuze uvuge ngo hari amametero mutayimbye kubera je nagumya reka ndaba nigire basi ndabashimira ukanya gato yatuyaze sawa ndagushimire bro je turasubira rero ego nta kibazo we saa 9 ucuza ariko ntusarisha ubifute bakunzi ba STV murabizi bikurikira bye bro kweli sha murabizi ega je hajya imbere haba hari kamera yanje cameraman sunaniona fresh ntawo mubona raba mu cameraman nawe ubona wewe cameraman ni sawa uko fresh sauti fresh sikukubagira ibibono je ndafise mu cameraman wanje ari ukuntu nkora atamu cameraman fise rero ndamusiga muhira akabari ka restaurant hariya nyene ibintu bikagenda fresh koresha drone je ndafise kunda bikora ndayibereka hanyene je no candayimena n'amaguru wocimena reka rero jano kuri je iyo drone niye ndakubereka kandi we nurabona drone kuvuvuka ega hano ubwo yiwe nk'ubu ngigiye kamera ngigiye ko ntayo mubona wewe nubona kamera wewe urayibona ntuyibona we dogiri he cameraman we wayibonye wikauki andi si fresh je twavuganye twaheje ya sivyo rero fata rero ibijya vyatsi kamera yanje okay ndabona wowe kwiriye gusubira ibijya vyatsi nta kibazo nkabijya vyatsi nimba byabifashe ntago mwoshavu okay oya bijya vyaci oya we nabo kamera yanje ntimwosha we binini ntiwabimaze rabusubireye sawa reka nisubiriye muzobimenya ko nsubiye kwa muganga okay sawa kandi tuvuga cyane tuzaho gucoreye reka nigire jewe musigare bien merci beaucoup STV fans kwiteka ryanyu ndabashimiye kuba mwakurikiranye ikiganiro cyose jewe sinigera mfuta ikiganiro nubwo bompi umuriyoni